ubwo bwitwa ubunebwe. Bakunzi ba Deswa Show, abaririmbyi ni benshi bavuye mu masiri n'amastate atandukanye. Abo turi kumwe n'uwundi tuko turamuraba ishusho sijyambere ariko ntituzi ngo avahe. Nkanje n'ijyambere ndamubona mugabe yashikana namubona kubinga bwa none. Sinzi ko avuga ni Kirundi, I don't know. Mbona afite ibendera rya Tanzania ariko abarundi kenshi barakunda kunyegera. Turiko turavugana nande. Ndetwa ku kajina kabazana nyene banyitwa Shosho Jando. Izina ry'ukuri ryanje banyitwa Jando Dienu y'ubuntu. Nkabamva muri Dallas, Texas. Wow, Dallas, Texas tuba muri Houston. Tukaba tutakuzi. Abantu nyene baba bari binyegeze nyene kuko usanga bamwebwe ubu kwanye mufase inuje mukaba mu murese interview mumbonye so bica bituma n'abandi nye bacu bamenyekana kubo n'abandi nye batari banje namwebwe nabwo mwamuzi so umunene muce mumenya n'abandi nye batuza bamenye uko nyene. Yes, nkuko uvyumva va muri Dallas, Texas. Twavuye muri Phoenix, Arizona, tuja muri St. Louis, Missouri, tuja muri twavuga menga Cincinnati, Ohio, none ubu naho tuje muri Dallas, Texas. Kubera kuri muri Houston no musi itareke ya mbere kwezi kwa mbere 2020. Nukwerekana urukundo nyene ku bantu nyene twavuye hamwe. Natwega abarundi nyene tukwe kuja nyene tugafata umunsi nyene twoza hamwe nyene tukaryoherwa. Nyene tugahura n'abantu basasa nyene n'abantu nyene twabana mu nkambi n'abane mu nuko nyene tukamenyekana tugahura tena. Ya twumvise bavuga kuri umuririmbyi abantu twaba tutakuzi. Womaze gusohora indirimbo canke ugomba utangurane na 2020? Indirimbo najifise najitangwe kupfa mu 2016. I love Africa. Bara letu Afrika twajivunia. Uri kurara umwaka urenganye ukuntu wakoze kujanye n'umuziki n'iterambere wakoze n'umwaka ugiye gutangura ubona bizoba bitandukanye gute? Bizoba bitandukanye cyane kubera gute umwaka ubunya tugiye turi mu bunyene ibyo fise ku bantu nyene abakunzi banje n'abakunzi nyene bo Burundi nyene n'abantu bakunda nyene umuziki nyene ugiye nyene kuba nyene yisi nyene mvuganye n'abaririmbyi bakwira nka bane mwese muguma vuga ngo hari ibintu iyo ako kantu abaririmbyi mukoresha ngo hari ibintu byinshi bijaja babateguriye kubera ko mukoresha ako kajambo ke uwo yana nabwo tuba tukeneye kuvuga ibikorwa nyene tuba tuzi twebwe nyene kwa nyene nakazi nyene dukora nyene tuba tuzi nyene biba muri studio nyene tuba dufise umwanya wabo tuba dufise n'abandi nyene nk'abo baba bafise nyene nako twoshobora gushukana nyene tukavuga no musi basohoye nandi nyece sohora aha nta sport birimo so tukeneye bene bamanzi basohora bwa mbere hanyuma tubahe love nyene tugasenga ku fans hanyuma bahejeje bakaronka ivyo nyene mama views nyene bari bakeneye natwe tukaja dusohora nyene. Okay, mu Barundi kenshi biragora ibikorwa dukora nk'abarinzi bimaze kuvugana nabo baravuga ko usanga urukundo rwo gukunda ibikorwa abarundi bakora ari ruto kandi batavyitaho cyane. Wewe nawe ukabura umuririmbyi bamwe baba bavuga ati hari abakuzi n'abatakuzi. Nikiye kintu ubona kibuze gituma abarundi tudakunda ibyacu? Nkuko ko turumviza indirimbo ya Diamond basizemwe twese turahaguruka hagiyemwe indirimbo y'umurundi ukamengo abantu bose turagwaye koko gwiki kugira ngo dukunde ibyacu ubwo babwitwa ubunebwe urumva hayibona basizemo ikintu c'abarundi nkatwe nibijya bavuga tubunebwe ntabwo baba bakene kwa twebwe abarundi nitwo twavuga ubwa mbere wana ibihe byene bya 2008 baje barorire bafizo bakiriho bana nyene bari kure so ubu naho bace babonga ba Diamond abo bandi bose basasa nyene bace baturuza nyene twaca dusubira inyuma sinzi ntabwo ndovuga ibyabaye batwebwe nyene kugira nyene uko twogora nuko fasanya nyene umva naho n'abandi nyene bari underground n'abandi upcoming nyene tugafasanya tufasanya twose nyene tuzoyubaka igihugu kimwe n'umuziki nyene n'urukundo nyene hamwe nyene twende twavyubatse byose n'abantu bose baduca babibona uko nabo twovuga n'ubu nyene ubona twahuye aha nyene undi usenga ku bandi nyene batanze bazobibona n'abandi nyene uko nyene nawe nyene ucubona nanze aha cyangusega ku bafans banje nabo nyene batakuzi cyangwa bakuzi nyene bacakumenya ko uko nyene abarundi banyene uko nyene kumukoresha abarundi uko baca baguma baca hamwe uko nyene
Okay. Niliamini bado kweli humaliza gogo wa mfano wa chachadu wezo ndani ya mulango kwa kipofu wa mapenzi kesho nifiche tabia ulichofanya ni usenzi leo kinakurudia futa machozi kwanza kavuta picha long time ago kinitapacha ndoto yako mchana siku kukucha leo mapenzi chakura ambacho kimechachacha. Okay, ini deso wa Bishop tuguha umwanya kugira ngo ukoreshe ugira icyo babwiye cyari cyo cyose wifuza ndazi ko ariko baragukurikirana hama bisika turaza kuvugana cyangwa turaza kuraba mwejeje guperforming. Murakoze SYUB so mwakoze kuba umwanya nyene wo kuvuga ibyo ngene byose ibyo ndavuga ni kuba nyene muraza muraseringa ibyo twaga basani nkatwe nyene tura underground n'abandi nyene upcoming nyene basani ni kuduha umwanya nyene n'abanyene abanyabatuwa baduha amashow n'ama interview nyene ibyo nyene batuma tuwe ku muziki nyene wacu genda naho abantu batawuzi nyene ubona umuziki wacu tuguma ibyo batuma batwereka nibyo umuziki wacu tugumutera imbere. Murakoze kuba mwaduhaye nyene urabona SYUB so nyene iri kure n'ahandi hose nyene natwe jewe social channel urashobora kumbona hose Facebook, Instagram na YouTube. Mwakoze kuba turi kumwe namwe no kuraba n'abanyanyakora ikiganiro. Murakoze mwese mwamuchezeya mufano fananishwe na nani mchano ugache nane na nani mapenzi ukapendane na nani wengine ni oversize alafu watu wendani mwanga niliwasha na kuonyesha upendo kipi sijafanya zaidi ya